turabahaye kaze mu musupporting umuririmvyikazi aririmba neza afise talent. This is big talent guys, nta joke irimo, sivyo? Muhoza ni big talent, mwese mwarumvise indirimbo yiwe ngwino tujane umumuti ngwino tujane erega ndahwera ninabura umuti ndahwera nigera mvuga ngo ndamuzi ko sinari bwigere ndamubona je biragoye kuvuga ngo nza abantu kuntu ntabazi ariko duhuye nasanze ari umuntu ari very humble, ari very kind kandi n'umuntu ari full of inspiration and impanuro. Yeah, he was very kind. Yavuze kumba ma video arakubesha nusa nkugusa ma video, you look better in person, and that's ati you're so talented. Tunaweza very humbled that numwana mwiza cyane arakundana, ari just loving. So I'm glad that twarahuye n'umuntu we get along very well. Ni team yanje bara getting along. Okay. Even songwriter wanje bara getting along. So for me I'm like thank God. I'm happy. He's a kind guy and he's so talented as well. So ndayohe kuba ndi around umuntu afite such a big talent kandi akaba yica bugufi. Yeah. Uwibintu maybe when ntari tayari kwendelea n'umuziki but umuntu ari very talented, araririmba neza cyane, sometimes arangosora, n'umuntu afite ijwi ryiza kandi afite ubwanditsi ubwiza. So for me I think umuntu ashoboye akora ikintu neza ukene kuma credit yiwe, right? Kandi mukorana n'umuntu, the whole point of gukorana n'umuntu ni kuduzanya, you know what I mean? Abandi bahuye na Big Fizzo bifuza gukora nawe collab, kwari kutigeze bifuza gukora collab na Big Fizzo canke yarabayeho canke barakwankiye kubera ko utaragera? ngwino tujane umumuti ngwino tujane erega ndahwera ninabura umuti ndahwera erega ndahwera niwanyi mu muti ndahwera. Yes, nikaze ridasanzwe cyo mukunzi biganiro bya The Real TV show nko kusanzwe bizi uri kuranyumva ijwi ni Elly the Real, the one and only yakuzana ibigezweho ibitandukanye. Rero nko kuri kurayibona hari inze ndagutevya wumvise n'ibintu bijanye no muti n'indirimbo novuga ngo yamenywe n'abagi batandukanye ariko benshi ntibamenye umuti icari ico. Muhoza ari hano mu Burundi ariko nibaze yuko ari yo masaha yiwe yanyuma canke iminota yanyuma ku butaka bw'u Burundi. Yaramaze iminsi myinshi ariko yari karakora ibikorwa byinshi ku buryo imisi avuga yuko yamubanye miki. Nikaze kwanza kuri The Real TV show twerukana mu mwaka uheze turi kuri Ndundi TV aho ariko aravuga ingene wabaye inspired n'abaririmbyi b'abarundi kazi nka Estanisha, ubona yuko habaye reaction mwagiye murabonana. Uyu mwaka waragarutse, byari bimeze gute? Wahavinze fan gute mu Burundi? Nigiki wasanze cyarahindutse? Nahavinze fan kubyo bwinshi, nizi ibintu byinshi, narakunze umuyaga wa hano, I loved imfungurwa za hano, just everything. So nari ntegerezwa kugaruka. Wategetswe kugaruka. I had to, yeah. Nigiki kintu cyatumye uretse akayaga imfungurwa cyatumye ugaruka cyane muri izo mfungurwa? Nigiki kintu cyambere cyavuga ati ngarutse mu Burundi lazima ikitu ndayige mpaka amazi? Naje ndarota imyembe. Imyembe Yo nashitse atanu kundaja mu rugo ngize mungurira imyembe. Wabanje gufata umwembe uvuye airport. Yes, last time wari kumwe na Big Fizzo nitwaronse opportunity yo kugira ngo tuyage. Wararonse Big Fizzo so muririmvyi yoroshe, ubu waraje mugabo ntabwo yari Bujumbura. Mu mwaka uheze byagenze gute hagati yawe na Big Fizzo? Nigiki kintu washimye kuri Big Fizzo? Uko wari umuzi ko ari gute, wasanze ameze gute? Sinigera mvuga ngo ndamuzi ko sinari bwigere ndamubona, je biragoye kuvuga ngo nza abantu kuntu ntabazi ariko duhuye nasanze ari umuntu ari very humble, ari very kind kandi n'umuntu ari full of inspiration and impanuro. Yeah, he was very kind. Nigiki kintu wize? Nigiki kintu washatse yuko Big Fizzo afise nawe wokigira mu muziki? Niyo ba famous birenze. Humbleness. Ni womenya ko ari Big Fizzo muri kumwifata nk'umuntu asanzwe arubaha abantu, at least based on my experience. Yeah. Mumaze guhura namaze kumva indirimbo yawe? Twahuye amaze kumva new one. New one. Nigiki kintu yakubwiye ku mpano yawe? Yavuze kumba ma video arakubesha nusa nkugusa ma video, you look better in person, and that's ati you're so talented. Tunaweza
Kwereki abandi bahuye na Big Fizzo bifuza gukora nawe collab. Kwereki utigeze wifuza gukora collab na Big Fizzo canke yarabayeho canke barakwankiye kubera ko utaragera. Habaye iki? Naravyifuza narabishaka ariko haci haba ibintu vyinshi hari ingorane nyinshi ama accident and then gusubira inyuma. So I was obligated to go back home. Ntivyakunze ariko you know n'uyu mwaka ntivyakunze but bizoshika umwanya wavyo ugeze birongera. Back in the days I'm sorry kubera ko isanganya mwagize ryari rikomeye cyane. The whole team muri kumwe na mama wawe of course. Na mama yari mu muduga mu Burundi isanganya mugabo Imana ishimwe nta gikomere Uburundi bwaguhaye. Uri umwe mu baririmbyi babonetse nk'abatanga credit ikomeye cyane kuri songwriter. Nivyo uravuga ati ndashobora kwandika mugabo mu kiganiro nashoboye gukurikirana ngakoze na Ozi waravuze ngo umuntu arazi impano yiwe iyo umenye impano na faiblesse yawe utegerezwa kumenya ingene ukora nabo mukorana. Waremeye ati njewe kuba no ririmba ndaririmba kuko na before nararirimbye ariko sino ririmba ikirundi n'igiswahili nkuko nshaka ko abantu bavyumva canke ko abantu bashaka kuvyumva. Kwereke kwiyumvira guha credit mu songwriter wawe kurusha uko ukwiha credit kuko no mu migano wagiye urakora ntiwigeze wivuga nko kushora kwandika canke iki even kwa Ozi wavuze ati ndashobora kwandika muga sino kwandika kirundi nka kijya canke igiswahili nka kijya. Ni giki kintu cakujemwo nka ide kugira ngo utangure guha credit Young Villa yari umuririmbyi of course ndabimention ku batamuzi ariko yabihetse namuhaye promotion mwaka wose mugabo ndaba disappointed kwera yanse kurisubira kuririmba. Hari umwanya w'ibintu maybe when ntari tayari kwendelea n'umuziki but umuntu ari very talented araririmba neza cyane sometimes arangosora n'umuntu afise ijwi ryiza kandi afise ubwandisi ubwiza so for me I think umuntu ashoboye akora ikintu neza ukene kuma credit yiwe right kandi mukorana n'umuntu the whole point of gukorana n'umuntu ni kuduzanya you know what I mean so sinovuga ngo ncha abantu benshi bagira muri interview bakavuga ngo oh they don't write but I'm not going to do that because sinje navyanditse sinihi patent I don't deserve and I like ukuntu yandika we get along. Nje ntagucereje rero sasa ngira nisubirira inyuma kuri bimwe mu bantu batigeze bumva narigeze kumva gato muri conversation ya wewe no muntu bita Dr. Jose Chameleon candaza kubona after ifoto ubwo waronse award Vancouver office award uri kumwe na Chameleon nige ikintu Chameleon cyatumye ava hari yari nko muri imvya akaza backstage aza gufata ifoto na Muhoza. Well, twari kuri award show. Yari yaronse awards about something East African. And then bamuhaye abariwe presenter award ya best vocalist. So now it's in the best vocalist muri Vancouver. And then niho twahuriye tuba abagenzi. N'ubu turacari abagenzi. Urabanza kwimvira gukora collab nawe? Imana ibishatse kira kintu kirafise umwanya wacu. Hopefully one day. Umwaka uheze waragize opportunity yo kuba uri kumwe na Big Fizzo. Hama reka ndabigire exclusive naho maybe ataza kuza muri video. Ubu unyi wamengo uri close cyane n'umuntu hitwa Elly Boy, mutoyi wa Big Fizzo. Umengo warabaye cyane na family ya Big Fizzo. Wama convince gute Elly Boy gusubira kuboneka muri street mu gihe abenshi batigera bamubona cyane Bujumbura? Ndashima. I am very humbled that numwana mwiza cyane. Arakundana ari just loving so I'm glad that twarahuye n'umuntu we get along very well ni team yanje bara getting along even songwriter wanje bara getting along so for me I'm like thank God I'm happy he's a kind guy and he's so talented as well so ndayohe kuba ndi around umuntu afite such a big talent kandi akaba yica bugufi ntiwakoze collab na Big Fizzo bivanye n'isanganya umwanya uno munsi waje wavuze wari uyishaka mugabo Big Fizzo si hari twitege yuko Elly Boy we twamubuze umuzi wa Muhoza dushobora kumubona Elly Boy canke navyo vyabaye nk'ivya Fizzo ni surprise ni surprise Muhoza ndagushimire ni gike kintu usaba abarundi kaza bari ngaha n'abadahari ko gushigikira koko narabonye warakwirinze Facebook account nshasha of course na page ni gike kintu usaba abakunzi bawe abantu bose badushigikira mwamye mudushigikira muro kwendereye mudushigikira we are very humbled and happy and turumva urukundo rwinshi kandi mugende mukurikire Facebook yacu nshasha ni Goddess Muhoza twarakuyeho Muhoza kubera yari ifite ingorane nyinshi n'ama page menshi kandi nashaka kwashimira abantu bose badukurikirana I'm so humbled. I love you guys and I appreciate you guys. Ndakwifuriza urugendo rwiza. Thank you. Last year naragize chance yo guhura na mama wawe umuramutse no mama mwiza. I will. Uburundi mwakoze kumfata neza. I appreciate it. Alan, thank you for having me.
Yeah, thank you too. Ariko kandi ndagushimira wadukurikiranye inshuti mukunzi butunzi bw'umutima wacu The Real TV Show utari mugenzi mutunzi mu butunzi atari ubwacu. Iyi ni Melchior Ndadaye International Airport aho ubona yuko Muhoza na team yose bari bamuherekeje kugira ngo ibintu bigende neza. God bless, reka nshimire mwebwe mu bandanya mushigikira. Yakubwiye Goras Muhoza canke Godas Muhoza niyo page yiwe nshasha. Mugende mukurikirane ibikorwa byinshi byiza. Jewe hanje na kagaruka. Yeah, everyone. Turabahaye kaze mu supporting umuririmvyikazi aririmba neza afise talent. This is big talent guys. Nta joke irimo, sivyo? Muhoza ni big talent. Mwese mwarumvise indirimbo yiwe umuti. Indirimbo yiwe umuti mwarayumvise. Ariho nikindi kintu. Nacho mvuze. Lakini